Muraho neza, murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Hari ikibazo abantu benshi bahora bibaza mu buzima bwabo, ariko bakaba badashobora kuba bakironkera inyishu. Abantu benshi baribaza ati mbe ni kuki abakire babandanya kuba baba abakire, ariko mu gihe hari abandi bantu babasha gukora cane, ariko mugabo bakabandanya kuba baba abakene. Rero ico nokubwira nuko abakire ari ba bantu bamenya ibintu bashiramwo amafaranga, bagafata ya mafaranga yabo bakayashira mu bintu bishobora kuba vyobavyarira ayandi mafaranga. Ico rero ikintu rero bakora nico gituma abakire bakomeza kuba baba abakire. Rero muri iki kiganiro naguteguriye ibintu bishika kw'icumi abakire bashiramwo amafaranga bagakomeza kuba baba abakire. Rero we namba nawe ushaka kuba umukire nuko wokumviriza ikintu ca mbere gushika ku ca nyuma, kuko nawe niwavyumva ukabikurikiza mu gihe kiri imbere nawe ushobora kwita umukire. Hama ico nogusaba namba woba uri mushasha akaba ariho woba ukigera kuri urubuga rwacu rwa ukuri ku mafaranga, ico nogusaba nuko wokora sabone. Unyene mbikubwiye nyamba wamaze kubikora urakaza neza kuri ukuri ku mafaranga aho utajishuza kuba waratujoyininze. Hama ikintu ca mbere abakire bashiramwo amafaranga, abakire bashira amafaranga mu bintu vyerekeranye n'inyubako. Kuko ugiye kuraba inyubako iyo uzishoyemwo amafaranga usanga ari vya bintu biguma bikuzanira amafaranga buri kwezi. Rero abakire bo baramaze kubisobanukirwa, baramenya yuko mu gihe bashira amafaranga yabo mu nyubako yuko bakomeza kuba baba abakire. Bashobora gushora amafaranga yabo mu nyubako mu bintu vyerekeranye no kubaka nk'amazu yo gukota yo kubamwo, canke bagashobora gufata amahera yabo bakayashira mu mazu yo kudandarizamwo. Rero muri ico gihe iyo babikoze amafaranga yinjira buri kwezi. Kandi tutibagiye yuko na ya nzu yubaka canke ya nzu yagura yakotesha, uko imisi igenda itera ihera niko agaciro ka ya nzu niko katera kagenda kigwiza. Rero ico kintu abakire baramaze kugisobanukirwa, baramara kumenya yuko mu gihe bafashe amahera yabo bakayashora mu bintu vy'amazu yuko bakomeza kuba baba abakire. Hama ikintu naco ca kabiri abakire bashobora gushoramwo amafaranga yabo bagakomeza kuba baba abakire. Abakire baramaze gusobanukirwa yuko iyo bashora amafaranga yabo mu bantu yuko bakomeza kuba baba abakire. Abakire n'abantu bafata amafaranga yabo bakayafata bakayashira mu bakozi, kugira ngo ba bakozi nabo bashobore kubakorera babavyaze umusaruro. Nk'akarorero nk'ubu numva noguha kugira utabure kino kintu neza, dufate ni nk'umukire afise nka business asanzwe akora, acagenda agaca higa abakozi, ugasanga afise nk'abakozi nk'ijana canke nk'igihumbi akoresha muri iyo business. Ugasanga rero nyamba afise abakozi nk'ijana, ugasanga umukozi umwe ku munsi amwinjiriza nk'ibihumbi 5 canke ibihumbi 10. Urumva yuko abamwinjiriza amahera menshi. Rero ico kintu abakire baramaze kugisobanukirwa, barazi yuko kugira batere imbere yuko baraba umuntu babona adafise ivyo ushobora gukoresha umwanya wiwe, ahubwo bakamugurira wa mwanya kugira ngo baze kuwuvyaza umusaruro. Rero abakire ivyo barabizi, barazi yuko kwiyegereza abantu, barazi yuko amafaranga asanzwe ava mu bantu. Rero abakire azokora ibishoboka vyose kugira ngo ashore amafaranga mu bantu, kugira ngo abandanye yaba umukire. Hama ikintu naco ca gatatu abakire bashiramwo amafaranga kugira ngo bakomeze baba abakire. Abakire n'abantu bamenye gushora amafaranga muri business. Kuko abakire benshi usanga bafise business zabo, ugasanga barashinze amaduka, ugasanga ya maduka yabo bashinze ugasanga abazanira amafaranga buri munsi. Nk'ubu ushobora gusanga ugasanga afise nk'iduka, ico twokwita nk'imangazini,
ugasanga ico kintu afise iyo duka ugasanga yoyo hari amahera imwinjiriza buri munsi ugasanga afise nka kampani, iyo kampani ugasanga imuzanira amahera igihe cose kandi birabafasha cane. Niyo mpamvu ubona bakomeza kuba abakire. Ikintu naco ca kane abakire bashoramo amafaranga kigatuma bakomeza kuba baba abakire. Abakire n'abantu bafata amahera yabo bakayashora mu migabane y'ama entreprise, kuko iyo bashoye amafaranga yabo mu bintu vy'ama entreprise bakashira muri iyo migabane, uko hatera hahera igihe niko ya mahera yabo agenda yigwiza, niko ya mahera atera yikuba. Rero ico kintu abakire baragisobanukiwe kandi barakizi gose. Ico kintu abakire baragikora kabisa. Nawe nuko wovyiga ukaraba kuntu woshobora kubisanisha n'ubuzima ubayemo, ibi vyo gukorera. Hama ico nobahanura nyamba uri umuntu ugenda unkurikirana, ibi bintu ndiko ndakubwira birakora, ariko mugabo mu gihe kugira bikore bisaba yuko namba ndakubwiye ibintu ukavyumva, nyamba ndakubwiye ibintu 10 bisaba basi ukoremwo ibintu 3 canke ukoremwo ibintu 5, kuko guhinduka biragoye, ariko mugabo guhinduka ni bukebuke. Rero we namba no bangira ndakubwira ibintu akaba atakintu kimwe wowe ushobora kugenda wapirikamwo, nuko nokubwira ko uba uriko urata umwanya, ahubwo wohagarika no kuza uranyumviriza. Ariko mugabo namba ibintu ndakubwira ibintu 10 ukabona urashobora mu ivyo bintu 10 urashobora gukoramwo 3, ukabona urashobora gukoramwo 5. sorry. Ico nokubwira co nuko mu minsi iri imbere ushobora kuzoba urundi muntu. Rero ico nokubwira nuko ufata n'urubuga rwacu ukarusangiza abandi bantu kugira ngo nabo bazoronke ku bintu nk'ibi aya, kuko ibintu dutanga ngaha kuri ku mafaranga nta handi hantu, nta rindi shuri uzobisangamwo, nibaze ko uzobisanga mu mashuri makeya. Hama reka twikomereze n'ikintu ca gatanu abakire bashobora gushiramo amafaranga. Ikintu ca gatanu abakire bashiramo amafaranga, abakire n'abantu bafata amafaranga yabo bakayashora muri technology, kuko ugiye kuraba isi y'ubu aho igeze, technology igenda irakura, kandi mu minsi y'imbere tuzosanga twese twamaze kwisanga muri technology, kuko technology iyivutse irakura, igenda ikura kugira hama twese tugasanga twayisanzemo. Rero abakire ni abantu bashobora gufata amafaranga yabo bakayashora nko mu ma business yo kuri internet, bakayashora nko mu ma platform, kuko ivyo navyo iyo babikoze usanga bibahaye inyungu nyinshi cane. Nawe wembe urabisobanukiwe ukuntu woshobora gushora amafaranga mu ma internet cyangwa ma platform. Hama nyamba muba mwumva mushaka ukuntu nobakorera ukuntu nawe mushobora gushora amafaranga, kuko ushobora gushora amafaranga akaba ari makeya, mushobora kumbwira nkabakorera ikiganiro ukuntu business woshobora gushoramo amafaranga, hama kandi izo business ukazishoramo amafaranga makeya kandi bikazokuvyarira umusaruro, ariko gusa no kubiha igihe gusa. Hama ikintu naco ca gatandatu abakire bashoramo amafaranga, amafaranga n'abantu bazi gushora amafaranga mu bintu by'amakorasyo, ico tuvuga nka network, kuko abakire n'abantu bamenya kuyegereza abantu, bakamenya kuyegereza abagenzi babo. Umukire niho uzosanga umukire ambashaka kumenya n'umugenzi n'undi mukire, ugasanga amutumyeko akamusaba yuko bohurira nk'ahantu mu kabare kugira ngo bahurireho banywa agacupa kugira baganire. None uri umukene azokwegereza ngo mumaririke. Mugo impamvu yegereza umukire, amwegereza kuko avuga ati umukire ndamwegereza, ntashobora gushaka amafaranga azoyangurana, ntashobora gushaka ikintu azongira inama. None uri umukene wumva yo kwegereza kugira ngo mumaririke. Rero ico kintu baragisobanukiwe, namwe nuko mworaba ukuntu mwegereza abantu, mukaraba ko mukiyegereza abakire, kuko umwe niwe yavuze ngo mbwira abantu 5 mugendana ngo nkubwire uburiwe. Rero namwe nuko muraba abantu mwegereza, mukaraba abantu mushobora kugendana.
hama ikintu naco cindwi abakire bashiramo amafaranga kugira bakomeze baba bakire. Abakire n'abantu bashora amafaranga mu bushobozi, kuko umukire nyambari wa muntu ashaka kuja mu kintu kugira ngo akijemo neza, n'umuntu abanza akaciga akagisesengura ca kintu akabanza akagishira kuri table. Nyamba ashaka kuja mu budandaji arabanza akaraba akegera undi mukire abona yabigiyemo yabaye successful, akegera wa muntu yakoze vya bintu vyakunze akamubwira ati iki kintu gikorwa, akamubwira ati iki kintu kugira ndagishikeko bigenda gutya, kugira ugishikeko, kugira uhombe bigenda, akamubwira buri kintu kimwe cyose akamutondera. Hama wa mukire akaza kwinjira muri ca kintu yamaze kukibona neza, yamaze kumenya inyungu iri muri ico n'uruhomboro ruri muri ico. Ariko mu gihe abakene bobo ni ba bantu bumvise ikintu batera basizemo amafaranga, muri kwa gushiramo amafaranga muri vya bintu badasobanukiwe, ugasanga ca kintu basizemo amafaranga giciye gihimera nk'igihomba. Ariko ugasanga kubera badashobora kumenya kurindira igihe kirekire, bagaca bashaka guca bakuramo ya mafaranga, ugaca usanga rero babakene bace bakomeza kuba baba bakene, mu gihe abakire bo bakomeza kuba baba bakire. Hama ikintu naco cindwi abakire bashiramo amafaranga gikomeza kuba gituma baguma baba bakire. Abakire n'abantu bazi gushora amafaranga mu gihe kirekire. Abakire ivyo bintu barabisobanukiwe, kuko abakire bobo ashobora gufata n'amafaranga yiwe akayashora mu kintu abona kizomuzanira inyungu nko mu myaka 10, mu myaka 20, mu myaka 5, mu gihe abakene bobo baba bashaka yuko bashira amafaranga yabo mu kintu novuga yuko bashaka gukira mu ijoro rimwe. Mugabo abakire bo barabizi yuko iyo ufashe amafaranga yawe ukayashora mu gihe kirekire, yuko ayo mafaranga yuko akungukira akaza ari menshi. Ico no kubwira coco amafaranga uko ameze, amafaranga ameze nk'imbuto uzitera hama zikamera, n'amafaranga uko ameze iyo uravye ikintu yashiramwo nayo nyene arikuba, nayo nyene arigwiza. Rero ico kintu abakire baragisobanukiwe. Ikintu naco c'icenda abakire bashoramo amafaranga kugira ngo bakomeze kuba baba bakire. Abakire n'abantu bafata amahera yabo bakayashora mu bumenyi. Abakire n'abantu bafata amahera bakayashira mu bintu vyo kwigisha, nk'akarorero barashobora kugura nk'ibitabo, akarorero barashobora kuraba nk'abantu bahemba babajana, bashobora kubagira ati kugira iki kintu gikore uzogenda ukunuko, akemera akamuhemba amahera. Ivyo ni ibintu basobanukiwe, ivyo baramaze kubimenya. Hama ikintu naco ca nyuma numva nosozererako arico ca 10, abakire bashobora gushoramo amafaranga kugira ngo bakomeze kuba baba bakire. Abakire n'abantu bamaze gusobanukirwa gushora amafaranga yabo mu matongo. Abakire benshi bagura amatongo kubera ko itongo iyo riguze uko hahera imyaka agaciro k'itongo kariyongera. Sinzi yuko woshobora kuraba nk'itongo nk'umuntu yaba yaraguze nko mu 2000, ubu tukaba tugeze muri 2026, ugiye kuraba usanga ryarikuvye inshuro nyinshi. Nico kikwereka yuko rero amatongo arimwo amafaranga n'abakire babisobanukiwe. Kandi abakire bobo n'abantu baraba kure, n'abantu batekereza bakabona kure, barabona yuko itongo uko nyambisi, uko Imana yaremye isi, uko isi ndimwe uko yangana iguma ingana kwa kundi nyene. Ariko mugo ugiye kuraba abantu bo baguma bagwira. Buri muntu wese avuka ashaka hazorima, kandi natwe ivyo turya tubirima mw'iyi si, kw'isi nyene, kandi tukaba dushaka no kuba kw'isi. Rero ico kintu abakire baramaze kugisobanukirwa kare. We nawe ushobora kuba wowe ufise nk'amafaranga, ushobora kuba ufise nk'amafaranga ashobora kugura nko mu gisagara mbari nka Placera, ugashobora kuba uba nko mu caro ukagura nko mu caro iwanyu. Navyo vyogufasha cane kuko vyotuma nawe uba umukire. Rero itongo ni ikintu ciza co gushoramo amafaranga kuko cikuba buri gihe. Ikintu c'ingenzi no kubwira woshobora kumenya nuko womenya yuko abakire badatunga ya mafaranga yabo ngo abakire badafata amafaranga yabo ngo
ukomeze kuba babakire ngo nukubera ngo ari amahirwe. Ayo mafaranga yabo aguma agwira kuko barazi ikintu bashobora gukora, baramenya ikintu bashobora gufata ku mafaranga yabo, bakamenya ingingo nziza bokwifatira. Rero nawe ikintu coshobora gutuma ukomeza kuba umukire ukava mu bukene urimo, nuko wamenya kwifatira ingingo nziza ku mafaranga yawe, kuko vyogufasha cane, vyonaguhindura kandi ugasanga ugeze kw'iterambere. Guys, namba wumva woba wakunze ikiganiro cacu, umenye neza yuko wakoze sabone ngaha kuri Ukuri ku Mafaranga, kugira ngo igihe tuzoza dushirako inyigisho ziba zigufasha mu bintu vy'iterambere, kugira ngo ntuzoze urazicikwa, uzoze uzironka mu ba mbere. Ikindi naco nokubwira nuko namba wumva woba iki kiganiro coba cagufashije, nuko womanuka ngaho hepfo muri commentaire ukandika ingingo ubona woshobora gushiramwo amafaranga yawe ubona yogufasha, kugira ngo nawe ubisangize abandi. Ciao ciao.